Turongeye kubaramutsa cuti namwe bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kuri yanyu GCTV. Turi kuri 14/0 umwaka wa 2022 ni wa mwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Tubibutse ko uriko atuma amajwi n'amasanamu bashikira tankomanzi ari mugenzi wacu Bienvenue Twishemeze nawe jongeye kubashikiriza amakuru nitwa Sibomana Ponsier sangwe kaze. Ingingo nkuru zigize amakuru tugiye ngo tubashikirize nizi zikurikira. Amasendika bigisha ahurikiye mu runani Kosesona asaba ubushikiranganje bw'indero kubangira ingingo zose zijanye n'itunganywa ry'ikibazo nsuzuma bwenge kubigisha abarezi muraca kubikurikirana muri ano makuru. Umwembu ntiwifashe neza ku mutumba wa Burangwa uri muri zone Magara uri mu ntara ya Rumonge navyo nyene muraca kubikurikirana muri ano makuru. Turabafitiye kandi n'avugwa mu bindi bihugu. Mwimwe ukwayo. Amasendika y'abigisha ahurikiye mu runani Kosesona asaba ubushikiranganje bw'indero kubangira integuro zose zijanye no gutunganya ikibazo nsuzuma bwenge kubigisha abarezi. Ivyo bikaba biri mu itangazo yashizwe habona kuri uyu wa 14/0 uyu mwaka n'uburongozi bw'ayo masendika y'abigisha Kosesona. Sendika y'abigisha ku bibazo bimwe bihanze igisata c'indero. Haraciye iminsi hibonekeza mu gisata c'indero ingendo yo gufata ingingo cane zerekeye abigisha abarezi canke yo gushikiriza amajambo adahumuriza umwigisha murezi vyo kunebagura imikorere y'umwigisha kandi atagishijwe inama. Umwanditsi akaba n'umushakashatsi w'umukurambere Mahatma Gandhi niwe yanditse avuga ati ibyo byose mukora binyerekeye ntagishijwe inama ntibitandonderera ineza. Hari imyidoko twumva hirya no hino yitituka y'akanovera k'indero, ariko aho guhangana n'imvo nyamukuru z'iyo ngorane mu ntumbero yo gushakira hamwe umuti urama ntibahengeshanya kuvyegeka umwigisha murezi kariwe ntandaro y'iryo tituka. Amasendika y'abigisha abona ko ivyo byose bigerekwa umwigisha murezi yama ariko aritangana ntavyo atashingiro bifise, ahubwo iyo ngendo atakindi gamije atarukwaka iteka umwigisha murezi imbere y'abana n'abavyeyi by'umwihariko n'imbere y'abene gihugu muri rusange. Ni kuri iyo mvu amasendika y'abigisha yaciye yandikira umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi kugira ngo amwereke aho ahagaze kuri ivyo bibazo bihanze igisata c'indero na cane ku kibazo cerekeye integuro y'itangwa ry'ikibazo kubigisha abarezi c'igifaransa n'ibiharuro mu ntumbero yo gutoramwo abitwa ko bazoba bananiwe n'ico kibazo kugira bazoce bafatwa nk'abafise ubumenyi buke mu kazi kugira ngo bace bagirirwa ihugurwa. Amasendika y'abigisha yerekanye muri urwo rwandiko ko ico bita ikibazo kizohabwa abigisha abarezi basanzwe bari ku kazi ko kije guhonyanga agateka ka mwigisha yarasanzwe ari ku kivi mu kumusubiza hasi mu mwuga imbere yabo ajejwe. Bisubiye ico kibazo giteye kubiri n'amategeko agenga abakozi n'akazi mu ngingo yayo ya 73, 75, 76. Gutunganya be no gutanga ikibazo bene ico kubigisha abarezi basanzwe bari ku kivi ntaho bitaniye no gusuzugura impamyabushobozi baronkejwe n'igihugu, gusuzugura ikibazo gitangwa cyo kwinjira mu kazi, gusuzugura amanota atangwa buri mpera z'umwaka ku mwigisha murezi
yerekana ubushobozi yagaragaje mu kazi. Ikindi kitumvikana nuko ico kibazo kizoba kibaye icya mbere mu mateka y'igihugu gitanzwe kumwigisha imbere y'uko akarihirizwa ubwenge kandi bwari uburenganzira bwiwe. Aho mu bundi buzi bwa leta abakozi bakarihizwa ubwenge atakirinze gusabwa. Ivyo bikerekana ko bikerekana kutizera no kudaha agaciro umwigisha yamana ntaryo ariko asohora incabwenge zitandukanye ziheza mbere zikazezwa amabanga atandukanye y'igihugu, tutibagiye ko nabo twita ko bariko baratunganya bategura ico kibazo baciye imbere y'uwo mwigisha murezi, aho nyabuna bategerezwa guha icubahiro kibereye umwigisha murezi, bakaba bagiye kubasuzuguza imbere y'abana n'abavyeyi mu kibano mbere n'imbere y'abenegihugu muri rusange. Amasendika y'abigisha ahurikiye mu runani Kosesona asavye ibi bikurikira: ku bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi, kubangira atakirinze gusabwa integuro zose zijanye no gutunganya ico bise ikibazo nsuzuma bwenge kubigisha giteye n'amategeko agenga abakozi n'akazi, gutunganya byihutirwa ibiganiro nyakuri bihuza abaserukira amasendika y'abigisha hamwe n'abaserukira ubushikiranganje mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama kuri ico kibazo. Mu gihe bitogenda uko, amasendika y'abigisha aramenyesheje ko ategerezwa kuzoca atunganya ihagarikwa ry'akazi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, amasezerano ya 87 y'ishirahamwe mpuzamakungu irabi vy'akazi OIT yatewe ko umukono na leta y'u Burundi, hamwe n'itegeko nomero 1 agakoni gahagaze ubusa 15 yo kuwa 29 Munyonyo mwaka w'2022 yerekana itunganywa ry'ibikorwa by'amasendika n'ivy'uburenganzira bwo guhagarika akazi mu buzi bwa leta. Ku bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, gufasha mu nsiguro n'ishirwa mu ngiro y'amategeko agenga abakozi ba leta na cane cane ayerekeye ibijanye n'ivyikarihirizwa ubwenge ku bakozi, kubigisha abarezi kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda bari ku mirimo, bongera bakurikiranira hafi biciye ku ndongozi bitoreye zibaserukira mu masendika yabo kuva hasi gushika hejuru, ingene ico kibazo kizoba kiriko kiratorerwa inyishu irama. Mu gusozera, amasendika y'abigisha aramenyesheje ko ashigikiye ko hotegurwa kandi hagashirwa mu ngiro ikarihirizwa y'ubwenge kubigisha abarezi, ariko kubahirijwe amategeko y'abakozi n'akazi hamwe n'agateka kumwigisha murezi. Umwimbu ntiwifashe neza ku mutumba Burangwa muri zone Magara, aho ni mu ntara ya Rumonge, nkuko bimenyeshwa na Kirida Ntunzunimana, umukuru w'uwo mutumba. Amenyesha ko wisibandanye tituka ibitegwa bimwe bimwe navyo bikaba byarafashwe n'ingwara, mu gihe bari basanzwe batunzwe ahanini n'uburimyi n'ubworozi. Abenegihugu bo ku mutumba Burangwa muri zone Magara, komine Bugarama y'intara ya Rumonge, avuga ko uburimyi butakifashe neza.
ivyo bigatuma baca barondera ico rirenza mu kwiyungunganya badandaza uduhwi turobe n'ibindi nk'uko vyemezwa na Kerida Ntunzwenimana umukuru w'umutumba Burangwa. Ku mutumba wacu wa Burangwa abanyagihugu benshi batunzwe no kwiyungunganya bakadandaza uturobe uduhwi. Ahanini kirimye cyaranse iyo mu kirimye tubona umenga imirima twarimye umwaka ntiyatotse biharage twararimye ntivyakunze imyumbati nayo nyene nuko biterwa dusigaye tubisoromwa tugasanga uko twabiteye niko biri umva rero isiteri itituka gose. Ibindi biterwa vyaboneka cyane vyari bitoka ariko navyo nyene vyahonye kuko vyarafashwe n'ingwara aho usanga ibitoke bica vyuma bihagaze ukabibona amababe mu gimitonga yaro. Iyo tuvuganye n'umufundi w'indimo kenshi aravuga ko ari icunyunyu caheze mw'isi kuvuga ubutaka icunyunyu caraheze. Hamwe n'ivyo rero nico gituma dutera imbuto kumbure ntizikunde kandi uri kuraraba nk'igiterwa c'umumbati ubu nk'ubu bwumbati buto buto bugezaho two turagira ubu buca bwuma kajya kababi kaduze kagaca kuma ivyo vyerekana ko isi rero yaheze uburyohe. Ku giterwa c'ikigazi naho nyene kubera isi yateye ihera ivyunyunyu ikigazi carafashwe n'ingwara ikigazi urabona kiduze ibigazi muga bigaca vyumirako kumbure ntivyibumbure ngo kiburutori nyezina ibigazi vyinshi rero bitera vyuma n'amababi umwimbu rero utera ugabanuka gose. Abene igihugu bakaba bamenyesha ko ubu barima kugira ngo baronke utwo gufungura gusa ntibaheze ngo baronke ivyo kujana mw'isoko. Ewe kubisanzwe nitwa Ngendandumwe mvuka ku mutumba wa Burangwa komine Bugarama province ya Rumonge muza bwa mwizi zose twebwe dusanzwe tura abantu barima mbone turabarimyi tufata ngo nabarimyi bafise ibyo bazosora bagatera imbere turabarimyi turondera ivyo turya twebwe mu bisanzwe twari dutunzwe n'ibintu twingunganyamo mu bizanye no kurima n'ibizanye n'agahawa mugabo twararima tugasora tugakaba ivyo turya mugabo uno munsi urusi ntirusimbuka ngo turonke ivyo dusora n'ivyo turya. Ubu rero mu ntara tubona imiduga iva mu ntara y'Amakamba iza yikoreye ibivunde byuzuye ku ifu ibintu bitameze neza ikabishyiraho ku magara abamotare bafite akambaranga abamotare babikura ku magara babidugana mu mutumba ya Burangwa Bugarama yo hejuru mugabo rero kera nta vyaduga biva ku magara biduga ahubwo vyava mu mitumba yacu bimanuka ku magara. Uburimyi dufate ntibuteye imbere kuko uravye nirima ntirimeze nkuko ntirimeze neza dufate mu mvuno byaba biva nk'ukuntu isi y'ubu we nitsimbuka bivanye n'ibihe. Eka no kuvyerekeye ibitegwa njabuka amazi mu gihe muri ako karere harimwa igitegwa c'agahawa ngo aharimwa ako gahawa nahone hasigaye hateye imyumbati. Muyavugwa mu bindi bihugu Joseph Barrel asanzwe ajeje imigenderanire mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya amenyesha ko iryo shirahamwe ryipfuza kubandanya ibikorwa by'inyigisho za gisirikare muri Mali. Ni inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu n'ibitanga Prosper asanzwe ariko yimenyereza kuri JCTV. Ntikikiri ikibazo hagati y'Ubufaransa na Mali ahubwo gishobora kuba ikibazo hagati ya Afrika n'ubumwe bwa Buraya. Joseph Barrel ajejwe ivy'imigenderanire mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya amenyesha ko iryo shirahamwe ryipfuza kubandanya ibikorwa by'inyigisho za gisirikare mu gihugu ca Mali mugabo atari uko kose. Aho ni mu gihe abasirikare bafashe ubutegetsi mu gihugu ca Mali banse gutunganya amatora mu ntumbero yo gusubiza ubutegetsi abasivile. Hagati aho abasirikare bafashe ubutegetsi bari bahagarikiye abanyagihugu kuja mu myiyerekano intumbero akaba kwari kwiyamiriza ibihano biheruka gufatirwa igihugu ca Mali n'abarongoye ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'uburengero CEDEAO. Hakaba hari hategekanije ko abantu batari bake baza gufata amajambo muri iyo myerekano hariya i Bamako. Bakunzi mwariko mudukurikirana ni no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari kwabateguriye ariko tubibutse ko mushobora kubandanya mudukurikirana muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mwandika kajambo JCTV mugiraho muba muhahwe na gahwane.